Ndongeye kubaramutsa kandi bakoze ibiganiro by'ubuzima aho muherereye hose ku isi. Uno munsi rero mu kiganiro cy'ubuzima muza kumviriza neza, tuza kurabira hamwe ikiganiro kidasanzwe nk'uko mubona ko amafoto, aho abagabo benshi bariko barahangayika cyane bivanye n'ibibazo usanga bafise mu ngo zabo. Hari abahungu benshi canke abagabo benshi ubusanga basigaye bafise n'ubwoba bwo kwabira canke bwo kurongora, bitewe nuko ubusanga uko bibona atariko abakenyezi canke abakobwa baba babishaka. Hirya no hino rero ku isi uragira uko ukumva hariho abantu benshi cyane, yaba ku ruhande rw'abadamu yaba ku ruhande rw'abagabo, nkaje nkuza kwakira amatelefone atandukanye hirya no hino bambaza, ukumva umudamu araguhamagaye ariko agutura ikibazo c'umugabo wiwe, ukumva kabisa yaratuntuye, ugasanga umudamu abayeho mengo agashobora nko kumara nk'umwaka canke nk'imyaka ingahe umugabo babana adashoboye kumwabira, cyangwa ugasanga nubwo ariko amwabira ni vya bindi vyo guheza umwuga, ugasanga umudamu aragutelefona akubwira ati jewe umugabo hari naho yibwira ngo yanyabiriye akishiriramwo we agaca asohora. Ubwo nyene ugasanga umugore mubanye nk'imyaka 20 ariko aridoga ko nta n'umunsi n'umwe uramwabira yumve ko nawe abaye nk'umukenyezi nk'abandi. Ku ruhande rw'abagabo nabo ugasanga arakora ibyo ashoboye kugira arabe ko wewe ashobora gushimisha umudamu wiwe, ariko ugasanga hariho bamwe ubusanga bagwaye kandi bamwe ntibanamenye n'iyo ubugwayi bwabo ubusanga bwagiye buzanana. Muze kumviriza rero hamwe mwese muri hamwe, abandi mutoro dukaramu maze mwandike iki cigwa ngiye kubabwira, mwumve nuko mushobora gukemura kino kibazo ukazorinda usaza utongeye kubona kandi ikindi kibazo beniki. Reka kuri bashasha rero tubahamagarire kuraba ijambo suivre canke s'abonner canke subscribe bivana naho ariko akurikiranira kino kiganiro, kuko ibi biganiro ni ibiganiro bizunguruka cyane hirya no hino ku isi, ugasanga biriko bigenda bifasha abantu. Umwe wese rero aho ariko agikurikiranira ari mushasha kw'iyo chaîne aca yiyabonesha, ni gufyonda ko gusa maze akinjira mu muryango munini wa Ikangure Clinique. Rero iyo wewe uri umudamu ukaba ufise umugabo ukabona ko umugabo wawe adashoboye kukwabira neza nk'abandi, si vyiza ko kwanza uca utera gwaserere mu ngo canke ngo ugaye umugabo umusuzugure, canke umusuzugure ku karubanda ngo nta mugabo arimwo canke ngo nta kigenda ntashoboye, canke usange uriko umwirukana. Nko mu bihugu biteye imbere hoho, iyo umugabo inguvu zimuheranye canke ugasanga ntagishoboye kwabira, umugore aranamukubita canke akamwirukana akamusorera nk'utuntu twiwe, aho usanga umengo mbere yanarakaye ukayoberwa mbere yuko uwo mudamu mwigeze no kumenyana. Hariho n'abandi sigaye numva bampamagara hirya no hino bambwira ko usanga basigaye babona kumenga abagore babo basigaye babaca inyuma, ugasanga umudamu murabana aguma kurya amahera kandi ugasanga wewe afise utundi duhungu canke utundi tugabo hirya no hino tumukonesera. Rero iki kibazo kigaca gitera gwaserera mu miryango, henshi ugasanga n'ingo ziko zigenda zisambuka zigasambagurika, kubera ko ubusanga abo bantu batagiye inama ngo barabe ukuntu bashobora kurondera umuti ushobora kubafasha ari babiri. Hari naho kunze gusanga kenshi umugabo agerageza kurondera imiti hirya no hino, mugabo akabona vyanse kakira. Amaze kubona vyanse kakira, umugore nawe akabona ko ikibazo umugabo afise ari intakira, akihebura. Ico gihe agaca atangura gushakishiriza ahandi mwibanga. Bene ico gihe rero gaca usanga uburyo bw'umuryango ubwozorera abana canke nabo nyene bwozobafasha biriko bugenda bwononekara. Niyo mpamvu ari vyiza kumenya umuti canke kwitegurira imiti runaka ushobora gukoresha maze ikagufasha buke buke, ukagenda wivura buke buke, maze ugasanga warakomeye kandi usigaye uri dori. Rero ikibazo kiza kuhaba nuko abarundi benshi canke abantu benshi b'abanyafrika, iyo tubonye umuti canke tugwaye, uwo mengo bisaba ko tuwufata uwo munsi nyene tugaca dukira, tukibagira yuko ingwara yo iba yafashe igihe kirekire kandi iba yaradukonyaguye ingingo nyinshi zitandukanye cyane. Maze igihe kirekire nigisha abantu benshi kuri ibintu, kandi ndabona ko bimaze guhindura abantu benshi cyane,
aho n'ugwaruka rwinshi ubu ngubu rusigaye rutinya bijya bintu byo kwikinisha. Hari mbere naho wara wumva ngo nta kibazo biteye, ariko benshi ubu kuva mu myaka yose maze igenda vyigisha, benshi baramaze kuvavanura n'ivyo bintu, kandi baramaze kubona ko ari ingaruka mbi cane, haba ku ruhande rw'abahungu eka ndetse no ku ruhande rw'abakobwa. Wowe rero ushobora kuba ufise ikibazo warigeze kwikinisha, canke ufise inguvu nkeya gose, canke wewe ubona igitsina cawe carazingamye, abandi nabo hari igihe gitangura gusubira inyuma bivanye n'ivyo bagiye bacamwo, tegera amatwi neza wumve uko bakora uno muti, maze ushe utangura ugende pore pore ubitunganya maze wiyubake. Bajya binagora ndaheba nkanabahana nimero kigafuma baza ngaha kwivurira ubusanga imiti iteguwe iri kugira ngo babahe imiti bifise amadozaje ameze neza, maze nabo babe abantu b'abagabo nk'abandi. Ibi bintu byo gusuzugurwa n'abagore ni ibintu biba bikwiye kuranduranwa n'imizi, kuko ariho nk'umuntu usanga ari umuntu w'umugabo ubona bijunja n'ijambo mugabo ugasanga ntashoboye no kwabira n'umwana w'umukobwa ageze mu bigero. Ico gihe rero ntihasabwa iki? Mutore udukaramu maze mwandike. Ubwa mbere turaza gukenera inanasi. Muza kumviriza rero bya bindi muza muca ku bintu mutazi akamaro kavyo. Uratora inanasi yongiye ubona, ugaca ufata ukayironga neza, maze ugaca utonora ivyo bishishwa. Ivyo bishishwa rero nibyo tuza gukoresha. Ugaca urondera n'iteke nk'amateke abiri ya tangawizi, ukaca uyasya nayo nyene, byose ugaca ukubita mu nkono ugateka. Donc uragira nk'inanasi zibiri, ugaca ushiramwo iritiro nka imwe y'amazi, ugaca ushiramwo izo teke zibiri za tangawizi, hanyuma ugaca ukubitamwo iyi bita radimura, ikimubona kimeze nk'imyumbati, iyi niyo bita radimura. Ugaca uzana ibigoma nka bibiri, ukabisya neza n'irapeze hajya y'amazi donc bakuye ku muriro, ugaca ukororeramwo hajya yatanguye gusa n'ukahora, ugaca ushiramwo ivyo biradimura bibiri, biba bipima nk'ica kabiri cirobo, endemi bon enkare y'iritiro canke ewitm y'ikiro nihamba ari sawa. Donc ica kabiri cirobo ni kuvuga bari ewitm y'ikiro, 18 c'ikiro. Ico gihe rero umaze kubishiramo, urumva n'iritiro imwe, ucubanza ukarindira ukabishira nk'ahantu bikararaho, canke ukabitegura ku mugoroba uzobikoresha mu gatondo, canke ukabitegura mu gatondo uza gutangura kubikoresha ku mugoroba. Ico gihe rero urashobora kucuzana nk'ubuki nk'ibiro nk'ibiyiko nka 4 ugakubitamwo iyo litiro yose, hanyuma ugaca urondera n'iyifu ya guro ugaca uskubitamwo ahandi kugira ngo ijya mitsi ivyimbe inage bushasha. Ugaca ushiramo rero iyo uzi ko ufise ikibazo c'intuze iyo uzi ko ufise ikibazo ikijanye n'uburebure, niho ushobora gucushiramo n'ibindi biyiko nka 6 vy'ijyafu y'umuremera. Hanyuma ushaka ko rero ucugira resistance ku buryo imbori ikura ikavyibuha kandi ifise inguvu, ugacushirako petit cola. Petit cola ushobora gushiramo nk'ibiyiko nk'8 vyonyene mw'iyo litiro. Usanga ari umuti ufise dosage yuzuye gose, wumva iyo ni litiro imwe. Ugaca rero sasa ukora litiro 3. Litiro 3 bazinywa mu minsi 6, hanyuma ugaca biraramira ukiryamira. Iyo uri umuntu akuze, iyo ushaka bijya vyihuta, niho usanga bisaba kukoresha ajya amavuta bene ajya bamasa. Ico gihe urasanga ukomeye, na wa mudamu yahora gusuzugura iyo umucishijemo ikintu usigaye ufise aranumigwa. Nibyo bigaca bituma rero bwa busazi canke kakajagari wahora ubana butera ko canke agomba kugusuzugura gute, urayoberwa iyo vyaciye, kandi nta n'ikintu bigeze umubwira. Wenyene akishira ku murongo kukuba ukabona biragwiriye, maze nawe ugafata ijambo ukabona kusigara umuntu w'umugabo nk'abandi. Kuko iyo uri umugabo wuzuye, n'umugore wawe yo unasohotse haguma yikeka ko nabandi bogutwara, kuko aba gufitiye urukundo rwinshi. Ariko iyo abona uriho vyohovyo canke bakakujya bakunda kwita ngo nuburokera canke ngo ni iki, usanga iyo usohotse ahubwo se wabona umengo uragiye kugira arebe ko ashobora gusifura nk'akandi kagabo canke undi muntu azi yigeze kumwabira neza. Ugaca usanga rero ivyo ngivyo bigenda vyonona ingo nyinshi. Nuko turabashimiye abakunda ibiganiro dukunda kubashikiriza, muce muhanahana kino kiganiro kugira ngo gifashe n'abandi benshi. Naho mu kiganiro c'ubugaruka abagabo
wubahwe.